babakire bakira bakaminuza bafite ikintu bashaka cyose baragifite ariko bwajya gucya ubajya mu gitondo ukajya kumva ngo bamusanze mu mugozi yimanikira iki ko yari afite byose umugozi wishyizemo suicide wiyishe kubera iki ko ari ubifite byose ariko ibyo yari afite byose ni bya bindi tubona byinshi abantu ndetse kenshi barangamira ariko bitavuze ko ari mu buzima bunyuze. Ninde yigeze intumwa zake zihuha abantu ngo bagwe? Ba Petero, ba Yohana, ba Andrea mwarayibabonye ko mwarigeze mubona babwira abantu ngo gura amavuta muje kwisiga tubahumano, babwira abantu mu ijambo ryo gutegeka ririmo ububasha bw'Imana. Ikimwe ati haguruka mu izina rya Yesu Kristo ugende. Iyo bita ngo ni mu mashamba bajya gusengeramo. Nababwira vapase ari igihugu kimwe muri bitubana ntukurirwa ndavuga izina kubw'impamvu z'imibano Imana ishimwe cyane. Baherutse kuja kuraba aya masengesho abere y'ingene ameze. Ibyo basanze ari umugesera. Begeranije amakapote imifuko 12 y'ibiroro. Makapote yakoze. Aya masengesho basengera mu makapote n'amasengesho yabo. Byarabaye. Sibyo na rose. Intebe 5 za prudence. Hari bitewe mu cyaro, ibitewe mu giturage batwara mu inyanya. Murabyibuka? Izo ntebe 5 zuzuye prudence. Batoraguye muri iyo shyamba. Amacupa y'amazi afite isoko. Amavide yaragurishwa n'imari. Ariko izo mbura gasane ni za genike zikora rimwe. Niyo mpamvu ari byo bishingwe byabonetse muri iyo shyamba. Ishyamba rikorerwa mu iki risengerwamo. Cyo kirahita kibereka ikibazo Imana ifite mu bigendanye n'agakiza. Ubu noneho natangwe kubona basonesha n'impuzu nk'iz'abapilote abana nk'iz'abagenerali. Cyabagenda bakikujwe n'ibindi bihungu nyene biri seriye byagiye umuntu akinjira mu isengero nyene ari entushap. Undi ugasanga n'uhafisa n'abapolisi bareye bagenda n'abafise inkoho ndende na ngufiya ukibaza none apotre none afise ikibazo nyabaki. Ahubwo amamenyesha makuru muzoje kutubariza barya abantu umutekano wabo uri mu kaga kuva ryari wo kwigisha abantu ukurinda kw'Imana gute kandi nawe urinzwe n'abanyamubiri. Abo bakozi ba Satani babwira abantu ngo bigikenewe kwihana ibyaha, ngo ibyaha ntibikeneye kwihanwa, ngo byarihanywe, ngo byararangiye, ngo imbabazi zaratanzwe, ngo kuva Yesu apfuye, ngo nimba waramwizeye ngo byaraheze, ngo hajya twacunguwe, ibyaha byari byarakozwe, ngo n'ibyo ukora uyu munsi, ngo n'ibindi bandanya wikorera, ngo igihambaye nuko wizeye Yesu gusa, ngo ubuntu bwarabirangije. Ariko ijambo ry'Imana kuva 32 kuri 33 Imana yabwiye Mose ati Mose ndakurahiye uzonshumura ko wese nzomusibanganya mu gitabo cy'ubugingo. Kumva umukozi w'Imana ngo ni apotre ngo ni profete atagitaha muhira yashize igitanda ku isengero akahubaka dusha na toilette akibumura n'impuzu akabaho ngo ni haruhukira ngo muhira ngo yumva ngo takuruha kuhari. Mwabantu mwe ibi bintu muri ko murabona mukaraba hirya bizotera ingorane. Umukene gwaye ntibo bivuga mu isengero nuko musuhuza ntibo musuhuza, ariko uzokumva umwana w'umutunzi niyo yameze iryinyo itangazo ritwara umwanya w'isaha mu isengero. Dushima Imana bebe wo kwantuze yarayameze iryinyo amashimeje ku Mana uko no gusega reka sega. Mwene abavugishwa ibinyoma kizoba kwereka babuza abantu no kuja kwivuza kandi bagwaye.
nigeze kubabara igihe kimwe ahantu twari mu cyumba cy'amasengesho, hakaba abantu bakavugishirizwa rimwe ari 70 n'abandi, akajagari k'ubuvugishwa gusa. Noneho umuntu umwe agwara malariya murayibona, baramwangira kwivuza ngo n'abadayimoni bamuteye kandi malariya bayimupimye, yanka gufata imiti, bamuzura mu cyumba cy'amasengesho ngo bamusengere, kuko umenga abaganga bize bagatora ko kinini mvura malariya, ubwo bwenge ntibabuhawe n'Imana. Hari ibintu Imana yamaze gutangira inyishu zirahari, tuzikeneye amasengesho. Ejo bagutoye malariya, ndakuza kugora pasteur, genda kwa muganga baguhe kinine ikuziba amatwi ikururire, ariko niwamara kwimara malariya agenda. Niko bimeze. Umuntu baramuzana kugezaho amaso atangura gusa na vere, agira insuffisance renale, ngo babone ntakinyagaza, agira apfa. Bavuga ngo nibamwirukane kwa muganga. Ageze kwa muganga bamwakiriye, umuntu yamaze gucikana, yicwa na malariya kubera ubupfu bw'abantu bivuga ngo nabavugishwa. Amen. Babuza abantu kumvikana. Ubuvugishwa bw'uno munsi buri ko busambura imiryango. Iyo bavugishwa ahuye n'umugore bamuteranya n'umugabo, ubuzima bugahinduka mu rugo, ahantu hari urukundo, hari ukwizerana, bakaza bakabesha umuntu, bamara kumubesha bakamusaba n'ibyo batunze, abagore bagasahura ingo, ibyo abagabo baruhiye bakabishira bavugishwa ibinyoma, abagabo batabizi. Akamara amaza n'ubigeze kujana imodoka, ubwo muzi umugabo ugira agurira imodoka umugore, ibyo yaba yabize muzi ngo naba yavunitse amamiliyoni, aje gusenga ataha n'ibisi, imodoka yayitanze muri ko Imana yavuze. Umugabo yamubaza ati yewe sheri gute imodoka yagwaye? Ngo nyine sheri, ngo Imana ngo yavuze. Yampaye yavuze iki? Amwumvisha yuko bahawe umugisha, yuko Imana yabavugize ko ibintu, mugabo iravuga ati uko bigenda kose umukozi w'Imana agenda n'imodoka ishaje, Imana ivuga yuko ndamuha ya modoka. Imana iyi umugabo aravuga ati sa, ariko uwo mugabo naramwemeye. Hari abagabo b'intwari pe, Imana ishimwe cyane. Aravuga ati hoki rero ugiye kunyereka aho Imana iri kirayinyongera, ndayibaze ko ariyo byavuganye. Aragenda ashika mu biro k'uwo muvugishwa y'ibinyoma, aravuga ati umviza rero shaka twumvikana, nimba wahenze umugore wanje, je nzige navunitse ndondera iyo modoka, iyo Mana yawe yakubwiye ivyo yibwire yuko nasa, niko ntakiyanje. Hego umugore aravuga ati oya sheri, ibintu ikurakora ntibishoboka, Imana iraturandura. Ati reka abo twarabahinyuye ntibikunda, turibwe. Hama wamagava ngo urumva ngo jewe ngo ntibayihaye jewe, ngo bayihaye Imana, ngo nikimenyamenya, ngo kontake, ngo yashyize mu giseke, ngo ari aye, ngo ahera ngo nuja kuyitora, ngo mugabo ngo Imana ikagukubita ngo ntumbaze. Ati subizayo. Aragenda ngo niterabwoba mugiriye ngo ntiyoyitora, ashira mu giseke asubiza hahandi. Umugabo aragura ikibido, bamara kuza bakabaganiza mu ducupa duto, bagaca bagira ngo habonetse amavuta y'ibitangaza, ngo yavuye muri Isirayeli, ngo urumva ngo yashize mu itu wapi n'ababandi siga. Agacupa kamwe gasanga bamwe ngo ni bande bakagura ngo 100,000, abigabo ngo wego ndagura miliyoni bakamanika vantoza anshere y'abantu, amavuta bakanyiye hahiga wone bitangaza. Uno munsi bamwe bashizeho condition kugira ugere mu biro kwa pasteur, ntugera kwinjirayo utabanje kugura agacupa k'amavuta, tiwinjirayo. Abantu mukigira ubwenge, mukibwa ku mugaragaro kandi mukabikora. Utakubwira kwihana ivyaha
avuga ngo Imana ibwiza icyo umuhishurira kuri wewe, kandi uzi ko waraye usambanye, uzi ko uvuye gusura ibinyoma, uzi ko uvuze inzigo, uzi ko uvuze urwango mu mutima, uzi ko urimo amacakubiri. Nta sezerano Imana yoguha itarabanza kukubwira ngo banza utunganye inzira z'umugisha wanje, banza wihane. Imana ntisigira abantu ku burimiro. Umuntu yova kurima n'igishanga ku mavi, ashitse muhira aciye afata amavuta arisiga agasiga hejuru y'uburimiro. Ntibishoboka. Ubanza kwiyoga, wamara kwiyoga ukisiga amavuta ukabona kuba mwiza. Ariko uno munsi bariko basigira ku burimiro, bariko basezeranira imigisha babeshera Imana ngo iravuze, kandi batarababwira ngo nimwihane. Bibiliya yavuze ngo nta mahoro ku munyabyaha. Nico gituma benshi batunga ariko hakagera igihe bifuza kwiyahura. Nta mahoro ku munyabyaha. Yesu ari ku rugi arakomanga ku mutima wawe. Mbega uramwugururira yinjire arongora ubugingo bwawe. Imbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, hari ubutumwa mfise bwa mwene data yari amaze iminsi yiteze kwimukira mu gihugu cya Amerika. Amazina yiwe yose sindayazi, bakunda kumwita Mututsi. Murabona umugabo muremure yirabura yahora yicara hari. Imana ishimwe cyane. Ejo yarampamagara muri we yeme, aravuga ati dusezerere ishengero ngo mwabanye neza kandi bazokomeza kwibuka urugendo mwagendanye mu gakiza. Imana ishimwe. Twari twiyumviye nuko twoja kumuherekeza, mugabo amategeko yawe yeme ndetse n'ay'igihugu bifatanije ntibyemera kubera ya ngwara y'akaranda y'inkende. Banka yuko ibipimo bapimwe hogira ikibivangira bashike ari bazima. Imana ishimwe. Ubwo rero mu basengere baje kugenda mu kanya, Imana ibahugira ikirere cyiza. Iyo bagiye Imana izobabe hafi. Kuja muri Amerika ni byiza, kuja i Burayi ni byiza, n'ahandi hose. Ariko iyo migabane mwumva yateye imbere, tiyateye imbere muri kimwe gusa, no mu vyaha n'ubugome bwa Satani. Niho nyene yafashe kirindiro, ihafise position centrale. Ngira muzi ko n'ishengero rya mbere ryitiriwe ishengero rya Satani riri muri New York, muri Amerika. Niho maze kuryumva honyene ku mugaragaro biranditse, bavuga ati hano dusenga Satani mwiza, ni mu ngoro ya Satani. Murumva aho hantu bagiye bakwiye gusengerwa cyane. Nukuri kubona umuntu abayo akiyumvira gukorera Imana n'ubuntu bw'Imana. Amen. Musi umwe nageze mu Bubiligi, hanyuma rero ndiko ndazunguruka mu mabarabara, sinzi ahantu nciye, mbona urubarabara ruva gushika hariya mwitenga rw'ibiyo ahantu badandariza indaya. Murabona muri ville kujya badaraza amatelefone bayapanga mu kabati k'ibiyo, wasanga indaya yose yicayeyo yambaye ubusa, iri ku gatebe hariko amanimero n'amanimero. Jewe nkibaza ko ari bipupe, sinibaza ko ari abantu wa. Ndarengana ndavyo gutya nkabona birabuja. Uwo turi kumwe ndamubaza nti bijya bipupe ko ari binini binini ni gute? Ati reka. Bambwira rero ingene bigenda. Abashaka izo ndaya uragenda ukazungurutsa amaso, uwo washimye ukagenda kuri reception hariya ukariha, ukavuga uti nashimye uwo mu kadirisha nimero 2 cyangwa 3. Barakubaza bati none uratahana cyangwa ugirira hajya nyene? Ibiciro biratandukanye.
nasubiye mu hoteli niruka mvuga nti Mana hamwe womfasha indege ikankura hano amahoro nkisubirira iwacu tinzogushima. Yemwe bantu b'Imana, iyi si irimo ibintu bigoye. Rero ni byiza ko twifuza kujayo, ariko mumenye yuko Satani yahateze imitego myinshi. Abantu bashobora kujayo bakaryoherwa n'indya ziriyo n'amata n'inyama biriyo mu mafrigo, ariko umunsi nzamba yavuze gasanga amazina yabo yarafuswe mu gitabo cy'ubugingo. Dusengere abantu bacu bariyo rero. Amen, haleluya. Igihe duheruka kwa Mungu twari twavuze yuko tugiye gusenga Imana kugira ngo dushobore kwigisha bene wacu bariko barazimira, bazimizwa n'abavugishwa y'ibinyoma, ab'Imana yise abapfumu, bapfumura bakaragurira abantu mu izina ryayo bayibeshera, sivyo? Reka munyemerere dusoma aya amajambo dusoma bwa mbere tuyasome mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yeremiya, igice cya 14 umurongo wa 14. Mwumva amajambo ahari. Uhoraho aranyishura ati, abo bapfumu bavuga ibinyoma mu izina ryanje, sinabatumye, ntacyo nabategetse, ntacyo nababariye, babarotorera ibyo beretswe by'ibinyoma, indagu, ibitagira ikimazi n'ububeshi bwo mu mitima yabo. Amen. Dusomaho nyine muri Yeremiya igice cya 23, dusoma umurongo wa 13 dushikane ku wa 15. Mwumve amajambo ahari. Nabonye ubupfu bw'aba bavugishwa i Samariya, bavugishijwe n'abayari bakazimiza abantu banje b'Abisirayeli. Nabonye ubuyobe muri aba bavugishwa i Yerusalemu, barasambana, bagendera mu binyoma, baremesha inkozi z'ibibi, bigatuma atawigarura ngo ave mu bibi vyiwe. Bose bampindukiye nk'Isodoma, n'abayo bampindukiye nk'Igomora. Nuko rero uko ni Uhoraho nyene ingabo avuze kujya bavugishwa, eheraba nzobagaburira ivy'umururazi, nzobanywesha amazi y'ubumara, kuko ibihumanye byakwiye igihugu cyose biturutse kuri abavugishwa y'ibinyoma b'i Yerusalemu. Tuyasome yose. 27 kuri 15 havuze ngo, kuko Uhoraho avuze ko atari we yabatumye, ariko bavuga ibinyoma mu izina ryiwe, kugira ngo abirukane. Muhone mwe n'abo bavugishwa babaragurira. Imana dufashe. Twoja muri Ezekiyeli naho. Ezekiyeli cya 13 naho twumve iby'aba bapfumu. Abavuga ngo ni ko Uhoraho avuze kandi Uhoraho atabatumye, beretswe ubusa hamwe n'indagu z'ibinyoma, kandi bizigiza abantu ko ijambo ryabo rizoshika. Murongo w'indwi, mbega ntimwarose indoto z'ubusa n'indagu mwavuze si binyoma, ko muvuga ngo ni ko Uhoraho avuze nawe ataco yavuze? Imana idufashe. Tuje mu butumwa bwiza bwa Matayo. No munsi ndagomba tubivuge ko twitonze, kugira ngo turabe ko tworokora abantu bamaze kugwa muri uwo mutego wabo bapfumu babesha ko bavugishwa n'Imana. Matayo igice c'indwi dusome ku murongo wa 15 n'uwa 16a.
mwirinde abigira bavugishwa n'Imana, baza aho muri bambaye nk'intama, ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Muzobamenyera ku byo bama. Matayo 24:24 tuzoba turangije. 24:24 havuze ngo kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira bavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka. Imana idufashe. Nayo majambo ubundi hugiye gusoma Bibiliya mu bintu byaye byarazengereje ndetse bigasesema Imana, ni henshi hari ibikorwa byo bavugishwa ibinyoma. Imana idufashe cyane. Twahereye gusoma hariya mu gitabo cya Yeremiya. Imana yigeze kugenera abisirayeli ibyago bikomeye byo kubicisha inzara n'inyota mu kubima imvura imyaka myinshi, kuko yari ibabajwe n'ibigabitanyo byabo, ibona ko yorandura igihugu cyose. Hanyuma rero umuntu w'umugororotsi witwa Yeremiya amaze kumenya imigambi y'Imana, aje imbere y'Imana, arapfukama, arasenga, arayinginga kugira Imana ngo ntirandure igihugu cyose. Imana ishimwe cyane. Imana niho yabwira Yeremiya ko igihugu kiriko gikwegerwa umuvumo n'abavugishwa b'ibinyoma, birirwa barayibeshera ko yabatumye kandi ataco yigeze ivugana nabo. Niko twasomye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo biyita bavugishwa n'Imana kandi arabapfumu baragura ibinyoma, bigatuma n'abanyakibi bidibamira mu vyaha vyabo, kubera nta jambo ryo kubabwira ngo mwihane bari ko barumva. Ahubwo abavugishwa ibinyoma bababwira ngo Imana irabanezerewe, mu bigabitanyo byanyu izobahera y'umugisha. Imana ikababara kubera nta bantu bari bakiriko barayigarukira. Imana tubabarire cyane. Niho rero Imana yabwira Yeremiya ari amajambo twasomye mu gice cya 14 umurongo w'14. Ishura Yeremiya ati, abo bapfumu bavuga ibinyoma mu izina ryanje, sinigeze ndabatuma, ntaco nabageze, ntaco nababariye, ahubwo bariko barotora ivyo beretswe by'ibinyoma by'ibihimbano byabo. Imana idufashe cyane. Ibyo bavuga ni ndagu kandi nibitagira ikimazi, ngo nibihuhuta byo mu mitima yabo. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Imana idufashe cyane. Haleluya. Nibinyoma. Kandi kinyoma muzi yuko wakivyaye ninde? Ni wese. Ariko gica yavyaye nabi wa Satani. Yavyaye nabi. Uzi gutwara inda waje kuvyara ukavyara ikinyoma. Iri jambo narisomye uravye muri Yohana, ubutumwa bwa Yohana igice 8:44 niho aya majambo yanditse. Satani ngo niwe papa kinyoma, n'abakivuga nabo naba Satani niwe se wabo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Havuga ngo mwebwe murabasu. Yesu yari karitegereza abafarisayo ingene babesha abantu, arabitegereza avuga ati, mwebwe murabaso wa mugwanizi, kandi byose yifuza nibyo mushaka gukora. Uwo yahereye kera mbere na mbere ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu kuri, ngo kubera atakuri kuri muri we. Iyo avuga ibinyoma ngo abavuga ivyiwe, ngo kuko ari umunyabinyoma kandi ari wese wabyo. Ni wese wabyo. Imana dufashe cyane. Satani rero iyo arungise bavugishwa ibinyoma, arabibaha akababwira ati, kugira muzimize benshi, muvuge ko ari Imana yababwiye ibinyoma, mubibagotomeze nk'uko bagotomera ukuri. Abantu bakirirwa baragotomera ibinyoma by'abavugishwa ibinyoma,
ibyo bazanye bahawe na Satani, ariko yababwiye ngo muvyite ko ari ivy'Imana, kugira abantu bagomba gukurikira Imana babibemwo bazi ko ari Imana yavuze kandi atari. Imana idufashe cyane. Haleluya. Yeremiya ngo amaze kuvyumva arasemerera. Naya majambo twasomye hariya mu gice cya 70 ku murongo wa 15. Haba ngo Yeremiya arasemerera ati yemwe ntimuruhe mwumvira abo bapfumu abo bakamenyi ibyo bababarira sivyo. Uhoraho avuze ko atari we yabatumye, ariko bavuga ibinyoma mu izina ryiwe kugira ngo muhone. Ezekiel yavuze ngo 13 ku murongo wa 6 yavuze ngo bavuga ngo ni Uhoraho agize kandi Uhoraho atabatumye, beretswe ubusa, beretswe indagu z'ibinyoma, kandi bizigiza abantu ko ijambo ryabo rizoshika. Ku murongo w'indwi aravuga ngo ipu muvuga ibinyoma mubeshera Imana ngo niyo ivuze kandi itavuze. Mu yindi mvugo mwarahinyutse, muhinyura bavugishwa ibinyoma. Imana dufashe cyane. Neje ukumva umuntu ahagaze imbere yanyu ukumva bavuga ngo can I prophesy? Muvuge muti ceceka reka ngo mvugishwe cyane ndeke. Abantu kumva hose ngo mvugishwa mukozi w'Imana. Oya, ariko ara tekiniki ibyagira babeshi. Imana dufashe cyane. Hari nabo numvise ngo bamaze guprograma ngo hari isaha y'ubuvugishwa. Iyo saha irabaho. Umuntu yomenya ngo saa 6 ndavugishwa. Yabibwiwe nawe. Abavugishwa bose uko tubazi muri Bibiliya bivuga ngo mwene w'Imana yabaza ko kabushungwe. Amen. Bakavugishwa ivy'Imana igomba ko babwira abantu. Hanyuma ikindi nacyo, Imana ishobora gucisha ubuvugishwa bwayo mu mutima utejejwe, mu mutima wanduye, ntibikunda. Imana idufashe cyane. Haleluya. Rero Yuda yarabaposome neza, arabamurika, arabatubwira nivyo ngira nababwira. Abavugishwa ibinyoma ingene muzobamenya yarabivuze neza Yuda. Yuda pana wa mubandi. Yuda wundi igitabo cya Yuda. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yarabavuze ngo mwebwe twarabahinyuye ngo muri vyubirizi mwisangira ry'urukundo. Ivyubirizi. Icakabiri ngo murabungere biragira ubwanyu nta muwezi ntama mufise. Kandi koko umuvugishwa nta muwagira w'ibinyoma, nta muwezi umuntu agira. Wapi? Aravuga ngo muri inshirasoni, ngo muri bicu bitagira amazi, musunikwa n'imiyaga, muri biti birumvye, muri mipfunda ibimba ifuro ribi, muri nyenyeri ziyerera zibiki umuzitanya ibihe bidashira. Umviriza uko umwami wacu Yesu yabivuze rero mu gice cy'indwi. Imana ishimwe cyane. Muri Matayo 16 aravuga ngo abigira bavugishwa n'Imana baza iyo muri bambaye nk'intama, ariko imbere aramabingira y'inkazi. Iyo avuze ngo amabingira ni imbwa z'inyeshamba zitagira ikigongwe, yabagereranije n'ibibwa byo mu ijambo bitanta buri cyo bahuye byose. Imana dufashe cyane. Haleluya. Aba ngo nimbwa zo mu ishamba, amabingira y'inkazi, muzobamenyera ku byo bama. Nguje guhishura Yesaya muri 56 ku murongo w'icumi wa 11 iravuga ngo abungere bameze uko bataburira abantu kuva mu byaha byabo, bakabakuramo ibyo bashaka gusa babwira ibinyoma. Ngo abo ngo nimbwa z'ibiyingiyingi. Ega ufumu wikibwa mugabo ukabikibwa kizima. Umva kubikibwa cikiyingiyingi ango. Diko handitse muri Yesaya 56 kuri 10 na 11. Haleluya.
waraziviwe ngo abungere nk'abo n'imbwa z'ibiyingiyingi ngo n'imbwa z'umunoho zitigera zihaka. Turashize noneho. Ariko Imana yari yabavuze nuko mutumva. Imana ishimwe. Haleluya. Waraziviwe. Ezekiel 34 kuri 2 ukageza kuri 5 yarabavuze neza hoho rero. Imana ishimwe cyane. Iravuga ngo nabungere biragira ubwabo ngo barya ibinure by'intama zivyibushe. Aho ni muhumva basha. Barya ibinure by'intama zivyibushe. Izonze ntibazishaka. Oya. Kandi ngo bambara ubwoya bwazo. Icya gatatu ngo babaga izinuze. Mu yindi mvugo bakunda abakristo batagira Bibiliya mu mutwe batazi ijambo ariko kandi babakire ntibakunda abakene. Icyo gituma uzokumva ubuvugishwa bwinshi buri kuba diaspora kubera babazigamwa $1. Uze wumvirize. Imana dufashe. Ndibo kwereka iby'umukene bereka iby'umutunzi gusa. Ntibazoja kuramutsa umukene agwaye ariko bamanarande buzo kuja kuramutsa umukire kubera bya bisorori 8-10 basanga ku meza. Umukene agwaye ntibo bivuga mu isengero. Nuko umusuhuza ntibo musuhuza. Ariko uzokumva umwana w'umutunzi niyo yameze iryinyo itangazo ritwara umwanya w'isaha mu isengero. Dushima Imana bebe wo kwantuze yarayameze iryinyo amashimeje ku Mana. Uko no gusega reka sega. Ko no gusega. Imana idufashe cyane. Uzurabe n'umukene yapfuye mu isengero mwe nawe ubungere ntibaje kumuhamba batuma badiyakone n'abavuga butumwa genda muhambe. Ariko umukire yapfu kure babona umupfakazi bazosigara baramurya neza n'ibisigaye babibonye. Niba batanga programme y'ibirori byo kuzoshingurana iteka ariko mwanya guhabwa n'Imana mwe. Amen. Usome ngo ntibakunda intama idakomeye ntibavuza n'intama igwaye abakene ntibabakeneye. Amen. Pawulo ngo yandikira abikore mu gice cya 2 mu cete cya 2 igice cya 2 umurongo wa 17 aravuga ngo kuko twebwe tidushobora kumera nk'ababandi badandarisha ijambo ry'Imana ariko tuvuga nk'abatagira ubugunge. Hari abandi ijambo ry'Imana ryahindutse ikidandazwa. Baradandaza. Badandaza amasengesho. Ubu hari amatarife y'imitwaro ingana isumbasumbanya uburemere. Hari imitwaro mitoya bosengera aha, hari n'iyindi bakubwira ko ikeneye itike y'indege izobajana kuri Prayer Mountain mu Buganda. Bazokenera ingene bagenda kameme bitwaje akantu bakaguha bije ngo niho bazoja kuvuganira n'Imana ngo Imana ino ntiyovyumva. Imisozi y'amasengesho Imana bayitserezo ntikigira network hano. Ariko Imana yumvise Yona ariko asengera ibwina mu kiyaga ari no mu nda y'ifi yoreka aho kumva uri gusengera mu cyumbe wawe. Ngo ni mpaka abantu bagende ku misozi badandaza imihezagiro ibyaha babirihisha amande ibyo bita impongano. Batangisha amande abanyabyaha kandi abanyabyaha basikenera kwihana gusa bikabirarangiye. Indoto zabo barazidandaza yakurose ejo mu gitondo avyuka iwabo atizana ikimaze cy'ishimwe naraye ndarota
kandi mukayamuha. Imana dufashe cyane. Haleluya. Ubuvugishwa bwabo buragugwa. Abandi badandaza amazi y'umugisha mu masengero, abandi ngo amavuta y'ibitangaza, amavuta baje kugura muri ville y'amawuki hajye. Bakagugura ikibido, bamara kuza bakabaganiza mu ducupa duto bagaca bagira ngo habonetse amavuta y'ibitangaza ngo yavuye muri Isirayeli, ngo urumva ngo yashize mu itu. Wapi? N'ababandi siga. Agacupa kamwe gasanga bamwe ngo ni bande bakagura ngo 100,000. Abiga ngo wego ndagura miliyoni, abo miliyoni bakamanika. Vente aux enchères y'abantu, amavuta bakanyiye hahiga. Wone bitangaza. Uno munsi bamwe bashizeho condition kugira ugere mu biro kwa pasteur, ntugera kwinjirayo utabaje kugura ku gacupa k'amavuta. Tiwinjirayo. Babahinduye ibigugu, abantu mukigira ubwenge, mukibwa ku mugaragaro kandi mukabikora. Imana dufashe cyane. Haleluya. Wanazifiwe. Paulo aravuga rero ngo twebwe ntushobora kumera nk'ababandi badandarisha ijambo ry'Imana. Kirigugwa. Ibikorwa dukora by'Imana ntibirihishwa. Niba ufise ubushobozi bwo gusengera abagwayi, nta minervare warishe, ntiwagiye ku ishuri ngo uvuye ngo byaranduhije, n'ubuntu Imana ahugiriye guha umuhamagaro guha n'ubwo mubasha. Iravuga ngo ndabibahereye ubusa muzobitangira ubundi. Soma Matayo 10 ku murongo w'8 n'uw'9. Yesu yabwiye intumwa ziwe abaze kuducagura neza. Aravuga ngo nimugende mukiza abagwayi, muzure n'abapfuye, mukiza abanyamibembe, musende abadayimoni, mubihere ubusa namwe mubitangire ubundi. Ababigurisha babiranguye mu isoko iri. Amakontenere yavyo yashitse ryari. Badedubanye hehe. Batanga amakori kugira ngo tumenye yuko tubagurira. Umudandaza wese akeneye kugira registre de commerce na NIF. Siko wa. Imana idufashe. Abandi bonona ishengero. Abapagani n'abandi batangura kuri bona uko ritari, ariko haragowa abantu batukisha ivy'Imana kandi ivy'Imana ari ivyo giciro. Umufilozofe w'umuzayigwa yizayire isiga mu butu iyi yitwa Vumbi yo Kamudimbe. Niwe bamubajiye bati sigura ishengero icarico, duhe definition y'ishengero twumve. Yari umufilozofe babona ko aciye ubwenge. Ngo yitegereza amaze kugendura abona ibikorerwamwo, aravuga ngo l'église c'est une entreprise derrière laquelle se cachent les commerçants pour vendre les sacrements. Abarahejeje ukuri kw'Imana ati ni entreprise. Abadaraza bamwe binyegejemwe kugira badandaze amasakaramentu. Niyo definition Vumbi yo Kamudimbe yatanze. Kandi ntiwoje kumurenganya, niko yari yabibonye. Imana dufashe cyane. Haleluya. Paulo amaze kubwira abanyekorinto agasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 20:34-35 arababwira tumviriza rero, ubwanyu muranzi kwaya maboko yanje yankenurana ibyo nkenye nabo turi kumwe, nabahaye akarorero ko kugira gute ko gukora ko mu butame bwanyu ariho itunga rizova, mukaba abafasha n'abadakomeye. Mugabo abandi itunga babwira ngo muraricakira. Ndakagarutse ko kacakira. Paulo yavuze ati mwebwe ubwanyu muri vyabona mu muhamagaro wanje wo gukora Imana nk'intumwa, aya maboko yanje aya niyo nacumukuje ankenura ivyo nkeneye byose, ndetse mfasha nabo turi kumwe. Aravuga ngo namwe nabahaye akarorero kugira ngo mumenye iby'ubutunzi yuko bizova mu maboko yanyu mubanje gukora. Imana ishimwe cyane. Yigisha abantu gukora, ariko intumwa za fake
zigisha abantu gucakira. N'umugore bavuga ngo cakira umugore baramucakira nta soni gucakira umugore gucakira umugore ubanza kumushima sha kandi baza kumushima ndakurahiye umugore akaba yorosha gutora urarara amajoro n'amajoro utekinika ingene aho uzotangurira kumuvugisha uramuresha umaze kumuresha ugaheza ukamusaba abavyeyi ugakwa ukamurongora nawe namwe muracakira mufata ku nguvu cakira abagore beza batetra cakiye pokeya sema baba umugore mwiza ubonye ukamucakira ngo ni mukwizera ubwo bwiza afise uzigarama byatwaye uri umushomeri ntukora ntacyo ugomba guhereza iminwe ngo ucumukuru uronke amafaranga ugombye gucakira ubwo bwiza umubonanye wibaza ko ata amafaranga bwatwaye niwamushika ni wawe azoguma ari mwiza zijya zara nta mafaranga zitwara tuyarushatse tumeze kujya nta mafaranga sibyo aya mavuta n'ako kabiri wibaza ngo oya umugore ntibamucakira umugore uramushima wamara kugira ubushobozi bwo kubona ko ushobora kumutunga ugasaba Imana utimfasha ndamuresha nyemera b'umugore wanje naye handi hoho gucakira muzocakira ibihumbwa mucakira ibintu bitari byo kora Imana tubabarire cyane haleluya mwene abo bavugishwa ibinyoma kizoba kwereka babuza abantu no kuja kwivuza kandi bagwaye nigeze kubabara igihe kimwe ahantu twari mu cyumba cy'amasengesho hakaba abantu bakavugishirizwa rimwe ari 70 n'abandi akajagari kuvugishwa gusa noneho umuntu umwe agwara malariya murayibona baramwankira kwivuza ngo n'abadayimoni bamuteye kandi malariya bayimupimye yanka gufata imiti bamuzura mu cyumba cy'amasengesho ngo bamusengere kuko umenga abaganga bize bagatora ko kinini mvura malariya ubwo bwenge ntibabuhawe n'Imana hari ibintu Imana yamaze gutangira inyishu zirahari zizikeneye amasengesho ejo bagutoye malariya ndakuza kugora pasteur genda kwa muganga baguhe kinine ikuziba amatwi ikururire ariko niwamara kwimara malariya agenda niko bimeze umuntu baramuzana kugezaho amaso atangura gusa na vere agira insuffisance renale ngo babone ntakinyagaza agira apfa bavuga ngo nibamwirukane kwa muganga ageze kwa muganga bamwakiriye umuntu yamaze gucikana yicwa na malariya kubera ubupfu bw'abantu bivuga ngo nabavugishwa amen babuza abantu kumvikana ubuvugishwa bw'uno munsi buri ko busambura imiryango iyo bavugishwa ahuye n'umugore bamuteranya n'umugabo ubuzima bugahinduka mu rugo ahantu hari urukundo hari ukwizerana bakaza bakabesha umuntu bamara kumubesha bakamusaba n'ibyo batunze abagore bagasahura ingo ibyo abagabo baruhiye bakabishira bavugishwa ibinyoma abagabo batabizi akamara amaza n'ubigeze kujana imodoka ubwo muzi umugabo ugira gurira imodoka umugore ivyo yaba yabize muzi ngana aba yavunitse amamiliyoni aja gusenga ataha n'ibisi imodoka yayitanze muri ko Imana yavuze umugabo yamubaza ati yewe sheri gute imodoka yagwaye ngo nyine sheri ngo Imana ngo yavuze yampaye yavuze iki amwumvisha yuko bahawe umugisha yuko Imana yabavugize ko ibintu mugabo iravuga ati uko bigenda kose umukozi w'Imana agenda n'imodoka ishaje Imana ivuga yuko ndamuha ya modoka Imana
umugabo aravuga ati sa ariko uwo mugabo naramwemeye hari abagabo b'intwari pe Imana ishimwe cyane aravuga ati hoki rero ugiye kunyereka aho Imana iri kirayinyongera ndayibaze ko ariyo byavuganye aragenda ashika mu biro kuwo muvugishwa y'ibinyoma aravuga tumviza rero shaka twumvikana nimba wahenze umugore wanje je nzige navunitse ndondere iyo modoka iyo Mana yawe yakubwiye ivyo yibwire yuko nasa niko ntakiyanje hego umugore aravuga ati oya sheri ibintu ikurakora ntibishoboka Imana iraturandura ati reka abo twarabahinyuwe ntibikunda turibwe hama wamagara ngo urumva ngo jewe ngo ntibayihaye jewe ngo bayihaye Imana ngo nikimenyamenya ngo kontake ngo yashyize mu giseke ngo ari aye ngo ahera ngo nuja kuyitora ngo mugabo ngo Imana ikagukubita ngo ntumbaze ati subizayo aragenda ngo niterabwo bamugiriye ngo ntiyoyitora ashira mu giseke asubiza hahandi umugabo araza akirumura atora ikontake yatse imodoka yiwe arigira uruvugishwa rw'inyuma rusubira rufite amaso umugabo ntiyahomvye ntaca Imana yamugize yabandanije ahezagirwa kubera yabaye intwari agwana nabo bambuzi asubira ku vy'Imana rero amuhaye ntimukibwe imigisha yanyu muri ko Imana yavuze amen haleluya abavugishwa b'ibinyoma babuza abantu bubatse kwiyubaka mwemu w'Imana ntasambura abantu mwemu w'Imana arunga mwemu w'Imana arumvikanisha azana imbabazi ariko uno munsi hariho abantu batacumvira abagabo kubera ngo niko umuvugishwa yavuze akore ko Imana munsi umwe ibintu byo kuvugishwa basha twobivuga ntitwofata naho twomara umwaka n'abasazi ukuri kw'Imana abasazi ikindi gihe abantu bavuye gusenga atuko mwemu w'Imana avuze rero mugashika muhira muve ngaha mutavuga kandi nimwashika muhira ntihagiye n'umwe muvugisha icyakabiri nta numwe umunsi arara mu gitanda mu cyumba mwemu w'Imana avuze ngo murara muri salo abantu bati amen baragenda abagore ngo bashika muhira ntibaramutsa abagabo ntibavugaga bati yewe mama naka ni gute byagenze gute ati ibi bintu ni biki ko umugore yagiye avuga akabagaza atavuga niki bati yewe none wageze ingorane zihe haraho hakabwira abana atigira mubaze mama wanjye ingorane zabaye bashika bati amasaha yo kuja kuryama aragera abagabo baja kuryama ahamagara umugore wapi amase muri sala ngo niko Imana yavuze biranga no kuri kw'Imana abagabo barabaza bati none uyu mugore avuye batangura kubaririkiza baje kumva ngo niko muvugishwa ibinyoma yavuze ariko nta soni kwe kandi muri abo bamwe barize bafise n'amadiplome bafise n'ubuzima bukomeye mugabo umuntu aramuziritse ibibazo birabaye mu rugo ngo niko Imana yavuze kandi umwami dusenga ni umwami w'amahoro Imana idufashe cyane haleluya babuza abantu kwisengera kuko bavuze ko nibabasengera babasaba amafaranga ntibatinya gusambanya n'abayoboke babo ibi byo muri ino minsi byasaze mwabagabo muri vision mureke ndababwira akakantu mukazokumva ejo twenga hano ntabyo tuzogira Imana ishingo cyane umugore akubwira ngo tuvise amasengesho y'ukurarayo ngo niko profete yavuze tuzi umurekure niwe amwemerera naho muzogene mujanye muzogene mujanye
byo gusiga batagaburiye abagabo badashashe ibitanda ngo bariruse ku isengero ngo Imana yavuze ngo amasengesho ngo yukurarayo ngo niko naka yavuze. Wapi. Aha hantu bariko barahakomerekera, buza abantu banyu kujayo. Imana dufashe cyane. Ubu ho haduse ibitangaza aho abantu mwenabo uno munsi bazanye ibitanda ku isengero. Nukuri kw'Imana. Kumva umukozi w'Imana ngo ni apotre, ngo ni prophète, atagitaha muhira, yashize igitanda ku isengero, akahubaka dushe na toilette, akibumura n'impuzu akabaho, ngo ni haruhukira ngo muhira ngo yumva ngo takuruha kuhari. Mwabantu mwe, ibi bintu muri ko murabona mukaraba hirya. Imana dufashe cyane. Haleluya. Bizotera ingorane. Ejo muzoja gusengeshereza abana mutavyaye, baba batize babita abanyu kandi rero babavyaye. Bishobora gute ingano umuntu avanga agiye mwivuga butumwa agashavuga ngo mugabo ngo atora protocole bazojana, agatora mukawewe ukemera. Tasoni bakagenda bagasambanira mu mahoteli yo ngo bari mwivuga butumwa yahe tiyojana umugore wiwe, ajana mukawewe ukemera. Kubera iki? Iyo bita ngo ni mu mashamba bajya gusengeramo. Nababwira vapase ari igihugu kimwe muri bitubana, ntukurirwa ndavuga izina kubw'impamvu z'imibano. Imana ishimwe cyane. Baherutse kuja kuraba aya masengesho abere y'ingene ameze. Ibyo basanze ari umugesera. Begeranije amakapote imifuko 12 y'ibiroro, makapote yakoze. Ayo masengesho basengera mu makapote n'amasengesho yabo byarabaye. Abantu kumva bafashwe bariko bagiye gukoroza amada y'abana b'abanyeshuri, abana b'abaririmbyi. Mugashika ngaha akavugishwa, mukemera ngo Imana yavuze. Imana idufasha cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Abana nabo bisakaje ku ivyubahiro, abagarde de corps, ba bodyguard, ni bihangange n'abagenero. Ubu noneho natangwe kubona basonesha n'impuzu nk'iz'abapilote, abana nk'iz'abagenerali. Cyabagenda bakikujwe n'ibindi bihungu nyene biri seriye byagiye. Umuntu akinjira mu isengero nyene ari entushap. Undi ugasanga n'uhafisa n'abapolisi bareye bagenda n'abavuze inkoho ndende na ngufiya. Ukibaza none apotre izi nkoho zimucungera, none afise ikibazo nyabaki? Ahubwo amamenyesha makuru muzoje kutubariza barya abantu. Umutekano wabo uri mu kaga kuva ryari? Wo kwigisha abantu ukurinda kw'Imana gute kandi nawe urinzwe n'abanyamubiri? Jemura nibaza none kugira babaha abapolisi n'inkoho baba babwiye ko bafise ikibazo nyabaki cy'abadayimoni. Zijya zirarasa abadayimoni yemwe wapi? Mugabo benshi ndazi cyo babigira kugira ngo bisakare kw'icubahiro, bisakare kw'igitinyiro. Ubu nabonye ahantu umuntu ajya kuvuga ubutumwa n'abarya abahungu bagaca bamukikuza nk'aha mpagaze ugasanga bazungurutse bameze uku. Aha hantu hari Imana cyane hari iki? Imana idufasha cyane. Ariko Yesu yaravuze ngo umuntu niyagomba icubahiro azopfe kunkorera gusa. Imana tubabarire cyane. Yaravuze ngo nihagira uwunkorera
nankurikire, aho nzoba ndi niho umukozi wanje azoba, nihagira uwunkorera data azomuha icyubahiro. Reka kugifabrika ngo ucihe atari data kiguhaye. Amen. Waraziviwe. Amen. Shengero ry'Imana Muragabe, abo bantu barabazimiza cyane. Ubutumwa buvugwa atari ubutumwa bwo kubwira abantu ngo bihane ibyaha, bukirirwa bucakiza abantu imigisha gusa, kandi mu bisanzwe iyo migisha yawe itoga naho yorurukira kuko bacafuye imitima yabo yandujwe n'ibyaha bakora. Bazomera nk'abi Yerusalemu. Imana yagombye kubarandura kubera abavugishwa y'ibinyoma bababwira ubutumwa bukubaremeshereza mu bibi barimwo, bikabananira kwihana, ahubwo bakihana, ahubwo bakitega imigisha. Imana ishimwe cyane. Yandikiye Abanyakorinto kabiri, icete cya kabiri kuri 11, 13 na 15. Aravuga ngo abameze batyo ni intumwa z'ibinyoma, abameze batyo n'abakozi bagunga, abameze batyo n'abigira intumwa za Kristo. Aravuga rero ngo ivyo rero ntibibatangaze, kuko na Satani yigira umumarayika w'umucyo. Ngo sikigoye rero ko